dushobora kuririmba indirimbo imwe inyuma y'iyindi tukanezerwa kuko izi ndirimbo ivuga ibyo umwe wese yagizemo umwimenyerezo. hano umwanditsi w'indirimbo araririmba ngo umunezero wera wuzuye ubugingo bwanje, urukundo rwa Yesu n'amahoro n'uburuhukiro. dutegerezwa kwibaza niba umunezero utunganye utwuzuye, niba dufise urukundo rwa Yesu Kristo mu mitima yacu, niba twarabonye amahoro, tukaba twaronse uburuhukiro. we niwe soko y'ubuhigwe bwose, ni wewe Yesu wanje. umwami niba bitaramira nk'uko ashoboye kubisohoza uyu munsi, twaje muri kino gitondo kugira ngo tugire umwimenyerezo hamwe nawe ibyo yaduteguriye uyu munsi. igere umwanditsi w'indirimbo abanza akaririmba akavuga ngo zuba ry'ubwiza, umuco w'igitangaza mu bugingo bwanje, reka ndabane umunezero ibe bidashira mu maso mu nyungu ha Yesu Kristo. amen. guhimbazwa no gushimwa bibe iby'umwami wacu. turanezerwa cyane yuko tutababaye nk'abandi badafise ibyizigiro. twebwe ariko turafise ibyizigiro mu Mana yacu, umwami wacu. dusome kumbure ijambo imbere y'uko tumuha icubahiro. dusome ijambo ryo muri Zaburi 112. aravugwa hano ku murongo wa mbere ngo haleluya, hahirwa uwubaha uhoraho agahimbagwa cyane n'ibyagezwe byiwe. umurongo wa kabiri, urubyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi, umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha. umurongo wa gatatu, ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwiwe, ukugoroka kwiwe kwamaho ibihe bidashira. umurongo wa kane, abatunganye umuco ubakirira mu mwiza, wakira umunyabuntu yuzuye imbabazi kandi w'umugororotsi. hahirwa ugira neza akagurana abandi, agakora ibikorwa byiwe uburyo butunganye, ko atazokwigera anyiganyizwa, umugororotsi azokwibukwa ibihe bidashira. umurongo w'indwi, ntazotinya inkuru mbi, umutima wiwe urahamye wizigiye uhoraho. umurongo w'umunani, umutima wiwe urahamangiye, ntazotinya gushitsa aho azokwibonera abansi biwe. umurongo w'icenda, yatanze isabagire, yahaye abakene, ugoroka kwiwe kw'amahibe bidashira, ihembe ryiwe rizoshigwa hejuru mu bucubahiro. umunyakibi azobiraba ababare, azojyanya insya z'amenyo ahwere mu kajisho. ico umunyakibi yipfuza kizobura, umwami ahimbazwe kandi ashimwe. nivyo uyu murongo w'umunani uravugwa mu buryo bw'igitangaza ngo umutima wiwe urahamangiye, urahumurijwe, ntazotinya gushitsa aho azokwibonera abansi biwe. ego haramaze kuba havugwa no ku murongo wa gatandatu ngo kuko atazokwigira anyiganyizwa, umugororotsi azokwibukwa ibihe bidashira. umurongo wa kane ngo abatunganya umuco ubakira mu mwiza, wakira umunyabuntu yuzuye imbabazi kandi w'umugororotsi. umurongo wa gatanu ngo hahirwa ugira neza akagurana abandi, agakora ibikorwa byiwe uburyo butunganye. umurongo wa gatandatu, kuko atazokwigira anyiganyizwa, umugororotsi azokwibukwa ibihe bidashira. umurongo w'indwi, ntazotinya ngo kwagirizwa kubi mu Gifaransa, umutima we urahamye wizigiye uhoraho. ego nivyo bene n'abashiki banje, natwe ntidukeneye gutinya ibyo ari byo byose, oya, ahubwo turashobora kugira ibyizigiro. hano umwanditsi wa Zaburi aravuga ku murongo w'indwi ngo ntazotinya ibirego bibi, mu Gifaransa ngo umutima we urashikamye, ngo yizigira umwami. ubushira by'ukuri ibyizigiro byiwe mu mwami ntakeneye gutinya, ntakeneye guhagarika umutima, kuko Imana iramwitwararika. iyaba gusa twashoboye gushika ngaho tukizera ibyo, hanyuma tugashira ibyizigiro byacu mu biganza byiwe hamwe n'ubuzima bwacu bwose, aho rero umwami ibisigaye azokora byose neza. hahimbazwe izina ryo ry'igitangaza kandi ryo byiza. umurongo wa mbere ngo hahirwa umuntu yuba uhoraho agahimbagwa cyane n'ibyagezwe byiwe. ego ijambo ry'Imana ritegerezwa kuri twebwe kuba isoko y'umunezero. no kunze kongera ko
ko ntidushobora gusa kubifata ubwacu gusa uko ariko mwemu w'Imana ategerezwa kuduha umunezero mu mwami no mu ijambo ryiwe. Ninde wufise ndafise uwo munezero mbega twarawuronse canke nawo dufise. Nigihe gusa tuba ata munezero tukigira niho dusuzugura ijambo, ariko igihe dusangamwo umunezero aho riba riri imbere yacu gusa ntituba tugishoboye kubaho tudafise umunezero. Oya, dutegerezwa kubyihweza kweza ijambo ry'Imana buri minsi yose ko ryabaye itara ku birenge byacu. Turabizi hano mw'inosi ntitubeshwaho gusa n'umutsima gusa, ariko ijambo nibyo bifungwa byacu. Niko umwami wacu abiduha ku muntu wacu w'imbere, izina ryiwe rihimbazwa kandi rishimagizwe. Ego turashobora kugira icizere umwami, tukamugira icizere, turashobora mu by'ukuri kumushyigikiriza byuzuye. Ego rimwe ibyizigiro byacu muri we kumbure ntibirakomera muri we, ariko byategerezwa gukomera kugira ngo tube tuziritse dushinze imizi muri we. Ego aho rero twoshobora mu by'ukuri kwitega ubutabazi bwiwe. Turabona abantu bose bashize ibyizigiro byabo mu mwami, abantu bose bizeye umwami baragiye kandi bari banezerewe inzira izo bashobora kujana bajanye n'umwami. Ntibahagarika umutima ku bintu bitegerezwa kubashigikira kuboneka inyuma. Minsi yose bashira ibyizigiro byabo mu mwami, bakaba bazi yuko umwami ko byose azobikora neza kandi byose azobirongora neza. Igihe dusoma kuri Dawidi turabona yuko uwo mugabo rimwe yaracika intege agahamwa n'ibintu byose, ariko yashobora minsi yose kuvuga kwereza akavuga ngo umwami niwe butabazi bwanje, niwe nkombe zanje, ni byose kuri jewe. Amen. Natwe dushobora kubivuga. Ego ibi bishobora kumbure siko bimeze mu buzima bwacu, ariko turashobora kugira icizere umwami wacu yabaye byose kuri twebwe kandi twe turabinezererewe. Igihe dusoma nk'akarorero muri Zaburi 13 Dawidi aravuga ku murongo wa 2 ngo nigushika ryari uzonyibagiraga mwami, nigushika ryari uzonyinyegeza ngo uzomisha mu nyonga hawe. Umurongo wa 2 ngo gushika ryari ubugingo bwanje buzo mu gahinda, ngo umutima wanje ukaba mu mubabaro umunsi nyuma y'uwundi. Gushika ryari umwansi wanje azogeza hehe kumpagarara hejuru? Ngo byitegereze unyishure ewe uhoraho mana yanje, kubitisha akagohe ngo kubitisha agagohe amaso yanje noye gusinzira itiro ry'urupfu. Umwansi wanje yoye kuvuga ngo ndamunesheje, abagwanizi banje boye kunyitambishwa hejuru nuko nsegenyeshejwe. Ariko umurongo wa 3 akavuga ngo ariko nizigiye imbabazi zawe, umutima wanje uzonezerwa agakiza kawe, ndaririmba uhoraho kuko yangiriye neza. Ego uyu mugabo iyo uravye ubuzima bwiwe bwose ntiyafashe inzira yoroshe. Ego kumbure yo kwipfuje yuko, ariko yarabandanije kugenda afise intumbero imwe imbere yiwe. Yarazi uwo ashobora guhindukirira, yarazi uwo yashobora kubwira byose, uwo yashobora kwizigira. Yabwiye byose umwami, kandi icyo ni ikintu cyiza dushobora gukora mu buzima, kumubwira umwami byose. Umurongo wa 6 akavuga muri Zaburi 13 ngo ariko mu 5 ngo ariko nizigiye imbabazi zawe. Kandi ibi nivyo dukeneye natwe, tugerageza kugira icizere, imbabazi, ubuntu bw'Imana, tukaba tuzi yuko aratwitwararika. Nubwo rimwe inzira zisa n'aho mega ziba zijimye, kumbure iminsi yose twaba dufise umubabaro mu mutima, ibintu bitandukanye bishobora kudushikira bikadukikiza. Birashoboka yuko hari abansi benshi
nk'uko byari bimeze kuri Dawidi, ariko uguhimbaza no gushimwa. Umwami umurongo wa 13 uravuga ngo ariko umutima wanjye uzonezererwa agakiza kawe, ndaririmba Uhoraho kuko yangiriye neza. yari akiri muri ibyo bintu byose, ariko atangura guhimbaza no gushima. Yego yari yamaze kubona ubuntu bw'Imana, abona ubutabazi bw'Imana hamwe n'ineza yose umwami yari yaramukoreye. hanyuma atangura kuririmba. natwe turashaka gukora ibyo bintu nyine, duharure imigisha Imana duhaye. rimwe kenshi na kenshi nitubona ibyo bintu umwansi ashaka kubitunyegeza kugira ngo ntidushobore kubibona, ariko umwami yakoze ibihambaye kuri twebwe ku bwacu, yakoze ibihambaye ku bwacu. kuri ibyo rero dushaka kumuririmbira amashimwe, dutazire izina ryiwe kandi tumushimire kuri byose. ni mwiza kuri twebwe guhimbaza no gushimwa iby'izina ryiwe. ni iby'igitangaza ibiri hano, kuko Dawidi avuga ku murongo wa gatanu ngo ariko niziga imbabazi zawe. yari abizi yuko yiteze abantu bomuheba agahona, ariko yishize mu buntu bw'Imana. bene data na bashiki banje bakundwa, natwe dushobora kwiha ubuntu bw'Imana, twaba tuzi yuko ibintu byose azobikora neza. ibibanda ku murongo wa 6 aravuga ngo umutima wanje unezererwa agakiza kawe, ndaririmbira Uhoraho kuko yangiriye neza. Ubwimbazo no gushimwa iby'umwami sindabizi, kumbure bamwe ntibabona ibyo umwami yabakoreye, ariko iyo ndabye inyuma ndabona ibintu byose by'igitangaza ibyo umwami yakoze mu buzima bwanje. mbega nawe mwene data cyangwa mushika wanjye nawe urashobora kubibona. mbega turashobora kubona ibintu byiza ibyo umwami yadukoreye. yego rero umutima wanjye uratazira izina ryawe, ubutabazi bwawe. ndaririmbira umwami ko yangiriye neza. ego turanezerwa ko dushobora kuza kuri we, aradufasha buri munsi buri saha. no muri kino gitondo naho turashobora kumuhimbaza, tumushime, tumuhe icubahiro. ego ibyo umwanditsi w'indirimbo avuga, umutima wanjye haka umuco wakaka cyane gusumba umuco w'izuba. ego nuko nyene bimere uko nyene kumwe wese muri twebwe muri kino gitondo kubw'icoro c'izina ryiwe. dusubire kuba dukubititse, ariko dute hasi ibintu byose twuzuye, hanyuma tumuhe icubahiro, guhimbazwa no gushimwe. murabizi iyo turetse tugakubitika turaremerwa, tukaba turemereye. ego ntitube turazi n'icyo tugomba gukora natwe ubwacu, tukaba turushe turemerewe. hanyuma igihe twiyambuye byose, aho rero turashobora kuruhuka kandi tukaba tunezerewe muri we. aho rero asaba kuduha ubugingo, kandi ubwo nibwo dukeneye muri kino gitondo. igikorwa cyo akigire kizima n'umutima yacu yose, abakiri bato n'abashaje, uwo ari we wese. igihe twinjira imbere yiwe tuba tunezerewe, turahaguruka kugira ngo dusenge. data uri mu ijuru, turagushima kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe mwami. mwami turanezerewe cyane yuko turi hano muri kino gitondo, kandi kugira ngo dutazire hamwe izina ryawe ryera ry'igiciro, kugira ngo tuguhe indirimbo zacu z'amashimwe mwami, kuko wakoze ibihambaye no kuri twebwe natwe, kandi waratwemeye mwami. waduhaye ubuntu bwawe, kandi nicyo gituma tuguhimbaza, kandi turashaka kukuririmbira amashimwe mwami. turashaka kugukomera amashyi, turagomba kuguhimbaza kuko Dawidi yabikora nubwo yagira imibabaro myinshi, nubwo yari afise ibintu yashobora kwisangamo bitandukanye. yaramuye amaso mwami kuri wewe, yari abizi yuko ubutabazi bwiwe buva kuri wewe, wowe Imana nzima mwami. ubutabazi bwacu natwe buva kuri wewe, umwami w'ijuru n'isi. bari natwe muri kino gitondo, ubandanye kuduhezagira mwami. uhezagire bene data, uhezagire bashiki banje, uhezagire mwami abo bose baje kugira ngo bafatanye natwe kandi bafatanye nawe. ego ubane natwe mwami, turashaka kubona ubwiza bwawe muri kino gitondo n'ugira neza kwawe mwami. turashaka byose kubishira ku musaraba, turashaka kukwishikanira wewe biva mu bwina bw'imitima
imitima yacu tugushimire kandi tugutazire biva mu bwina bw'imitima yacu. Haleluya, ku izina ryawe ry'ubwiza mwami, kuguhimbagwa kwawe kube kuri twebwe muri kino gitondo, uduhezagire nico cifuzo kiva mu mutima. Haleluya, izina ryawe ry'ubwiza rihimbazwe. Amen, amen. Mwendata Frank, guhimbazwa no gushimwa bibi by'umwami. Mu bisanzwe nta kintu na kimwe cyo kongera ku bintu byamaze kuvugwa. Twamaze kumva ijambo ry'igiciro rikugwa mu ijambo ry'Imana kandi turabinezererwa. Inzira yonyine yo kwizera niyo gusa yonyine ishikamye, kandi umwansi ntashobora kuyishikako. Uwo Imana gusa ya amasezerano niwe ashobora kwizera. Hashobora kwizera gusa uwo umutima uwugurutse. Umuntu ashobora kwemeza umuhamagaro wiwe no gutoranywa kwiwe. C'est la partie élue. Nagace katoranijwe, twarabyumvise, si iguguri nini. Nagace katoranijwe niko kabironse, si kubera ibikorwa byo kugororoka, ariko ni kubw'ubuntu. Igihe mwene Tarusi yasoma ijambo, ndibaza ko ari muri Zaburi ya 13, avuga yuko Dawidi yahimbaza ubuntu mbere no misiro rya kera. La grâce était ce qui a aidé le peuple. Ubuntu nibwo bwafashije ubwoko, pas la loi, si byagezwe, ariko n'ubuntu. Et les saintes écritures disent, kandi ibyanditswe byera biravuga ngo kuko ibyagezwe byazananye na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byazananye na Yesu Kristo, ko biri muri Yohana 1:17. Igihe Imana yarigeze ahantu ibyagezwe Mose ikamuca imbere mu bwiza bwayo bwose, ntiyavuze ngo ubu rero ugomba ubone ubukare bw'igihano cy'ibyagezwe. Imana yaciye imbere ya Mose mu gihe cy'ibyagezwe, ariko imubwira ngo ngirira imbabazi uwo ngirira imbabazi, ngirira ubuntu uwo ngirira ubuntu. Kuva 33:19. Le législateur aurait pu, washizeho ibyagezwe, yari kuba afise uburenganzira bwo kubisigurira ubukomezi, ubukomanare bw'ibyagezwe, agashimika kuri Mose hamwe n'abari barindiriye ubwoko bw'Abisirayeli ku bijyanye n'ibishinzwe n'ibyari birimo. Ariko uwashizeho ibyagezwe yibutse imbabazi ziwe, imbabazi ziwe ziragaragara, urukundo rwiwe rurihishura. Il doit donner la loi parce qu'elle est nécessaire. Ategereza gutanga ibyagezwe kuko birakwiriye kuza, ariko qu'il peut retenir sa grâce. Ntibimugora, n'est qu'avec peine biba bimugoye ko yogumya ubuntu bwiwe gushitsa aho ibyagezwe biba bihereje gukogwa, aho niho biba bigenewe. Rero ubuntu nabwo buragaruka bugaseruka mu mwuzuro wabwo bwose, bukerekana ubuntu, bukerekana mu mwuzuro wabwo, bugakora icyo bukwiye gukora. Ndizera yuko nicyo kintu kidushusha, si kubera ibikorwa by'ibyagezwe kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yishimagiza, ngo uwishimagiza yishimagirize mu mwami. Yeremiya 9:23. Turashobora no guca mu isezerano rya kera mu izina rishasha, yari yamane imwe nyene, bwari bwa buntu nyene, bwari rwa rukundo nyene, niko rwatanzwe kuri abo bashize ibyizigiro byabo mu mwami. Igihe umwanditsi w'indirimbo aririmba ku buntu, tuba tuzi ibyo ariko aravuga. Ubuntu bunesha mu rubanza. Amen. Ego, ubuntu bw'Imana bukuzokora byose neza mu buzima bwacu. Mu kwizera byose byaramaze gusohoza. Iyo dusoma
tous ces passages, iyo mirongo yose mu byanditswe byera la partie élue, agace katoranijwe karabironse. Abaroma 11 umurongo w'indwi. Aho rero twibwira ku byinshi Yohana 2:3. nous pensons aux 7 turiyumvira ku makete indwi yandikiwe ishengero. Ubutumwa bw'Imana à toutes les. bubwira ishengero ryose. Ensuite vient la Hanyuma hakaza isezerano fête au vainqueur. ribwirwa abanesha Celui qui ngo vaincra unesha héritera azoragwa de ces choses. ibyo byose. Les vainqueurs Abanesheje bafite isezerano, abanesheje sont les élus. n'abatoranijwe. Ces deux, Nibo Dieu peut Imana dessus ishobora kandi ishaka kwitwararika parce qu'il kubera yuko croit en lui. barayizera kandi bayigira icizere. Peu importe comment nous sommes Ntacyo bons bitwaye ou ingene turi beza cyangwa turi babi. Ikintu nyamukuru ni uko twizera Imana. Ntibijyanye gusa no kwizera Imana. le diable croit en Na Dieu. Satani arizera Imana. Biranditse Titre de Jacques, muri mu gice cya Yakobo 2:19. beaucoup croient Benshi barizera Imana, même les meurtriers. mbere n'abicanyi b'ibikoko barizera. Quand il est écrit d'Abraham, Iyo byarimo kuri Aburahamu haravugwa ngo yizeye Imana, qu'il croyait en ntihavugwa ngo Il est écrit, yizera il croyait Imana, Dieu. haba ngo yizera Il Imana, croyait Dieu. yizera Dans ce Imana. Muri kino kibanza Dès le début, guhera dès le ku ntango, commencement, nous avons guhera ku ntango attaché twagize une grande importance twashimitse cyane que ce ne yuko soit pas des hommes qui ntibabe ari abantu parlent de Dieu, bavuga ariko aba ari Imana ivuga, kugira ngo ukwizera kwacu gushobore kuruhukira ku bushobozi bw'Imana, ukwizera kwacu kube kuziritse mu majambo nous y'Imana. avons entendu Twarabyumvise mu cete c'Abaheburayo que l'encre de ngo notre foi ikiziritse ukwizera kwacu ngo kiragenda kikarenga igihuzu kikaja ahera cyane ngo imbere y'Imana. Abaheburayo 6:19. Ici nous avons reçu Niba tout cela twarahawe ibyo byose dans notre cœur. mu mitima yacu ku bw'ubuntu, aho rero Il ne peut pas être autrement nta kundi kuntu byogenda. que Dieu veille alors sur sa Imana rero igabe ku ijambo ryayo Et même irisohoze. si nous nous sentons Nubwo comme David, rimwe rimwe tuba twiyumva nka Dawidi, aho dushobora kuba twovuga mu kwiheba ngo mwami ni gushika ryari ça va encore ibi durer. bizogumuka, Nous ne pouvons plus le supporter. ntitugishoboye kubyihanganira. Umwami aratubwira ngo Soyez patients mwihangane et persévérez. mushishikare mu kwihangana. Amen. Twabyumvise. La patience, Ukwihangana la foi n'ukwizera marchent ensemble. birajana. L'impatience, Kutihangana l'infidélité n'ukutizera marchent aussi ensemble. nabyo birajana. Celui qui devient Umuntu impatient, abaye utihangana prisonnier. ababaye imbohe yo kutizera. Celui qui est Umuntu patient, yihangana arizera. Abraham Aburahamu a dû persévérer. yategerejwe kwihangana, gushishikara mu Il n'a pas kwihangana. tout bouleversé autour de lui. Byose ntiyaciye abihungabanya ibimukikije, ahubwo ngiye ushane Tous étaient bénis. bose bari bahezagiwe kuko yari afise isezerano. Si nous rendons fous les gens autour de nous avec ceci et cela, Niba tugize abasazi abantu badukikije hamwe n'ibi na biriya, ibyo bigaragaza yuko tutizera, nous bigaragaza avons ko perdu la tutihangana, stabilité. bigaragaza ko twatakaje igihagararo cyo guhagarara neza, ko byose biriko biradusiga. Umuntu yizera Patient, arihangana, persévère. arashishikara, agira icizere Imana yiwe. Amen. Ce sont parfois les petites choses Rimwe rimwe n'utuntu duto qui duto nous déstabilisent tuduhungabanya en tant que des êtres twebwe humains. nk'abantu. J'ai eu une conversation Naganiriye et la question a été posée. n'umuntu, hanyuma ikibazo kirabazwa ati mbega turashobora kuja ku baganga, mbega turashobora kuja kwivuza, Peut-on encore prendre mbega des turashobora médicaments? gufata imiti, Peut-on faire ceci? mbega twokora ibi na Il a biriya. dit ceci. Nashaka kuvuga ibi, Chaque être humain buri muntu wese doit suivre son chemin. ategerezwa kujana inzira yiwe hamwe n'Imana yiwe. Nta muntu n'umwe agomba kugira ikintu kimwe avuga ngo cyangwa afatire ingingo uyundi. Umwe afise ukwizera Sortira A- sans docteur. agakira atamuganga Et tant que atamuganga. l'on est en santé, Igihe cyose dufite amagara meza biba ari byiza. Mbega siko bimeze? Yego byose biba bimeze neza, nous n'avons aucun souci à nous faire. nta kintu kimwe tuba duhagaritse ku mutima. Mais Ariko personne nta muntu ne n'umwe devrait juger yategerezwa guca ceux qui urubanza se conduisent autrement. abantu baba barongowe gukora Chapeau ukundi. bas, Inkofero hasi si on le porte, nimba uyambaye,
inkofero hasi imbere y'abantu bagenda batumbereje inzira yo kwizera mu bintu byose. Naba rero hakaca haza ubugingo bw'igiciro bufise umubabaro ku izosi, mu mbabare kuba ndabivuze nk'uko, ariko twese turafise ingingo zitandukanye ku mubiri yacu. umuntu umwe akavuga ati urwara rwanje rwakuriye mwino, mbega nje ku muganga. aho rero aho ntabwo twakakuba kukirimwo. iyo si indwara, ni ikintu gishobora gushika kandi gitegerezwa gutunganywa. rimwe rimwe iyo dufite ibicurane tuba dutinya ko duhava tugwara. sinzi ibyo byumviro tubikura. iyo nsomye muri Bibiliya yuko abagwayi bazanirwa Yesu, hanyuma nkasoma yuko hariho ibimuga, hariho impumyi, hariho abamugaye, hariho abatumva, hariho abatavuga, ariko nta muntu yaba afise ibicurane. mbega muratahura ibyo nshaka kuvuga? tutakaza mu buryo bwihuse igihagararo cacu, tukavuga tuti oh mana yanje, imana nziza mbega iranshavuriye, umuganga niyankuraho ubwo rwara ku kuguru, mbega natakaje kwizera kwanje, oya nta na gatonye, cyangwa ushaka gucumbagira. ni byiza kuguma nk'abantu bakomeye. bana banje, ntidukwiye kureka ngo tugende ku iherezo tugatakaza uburyo bwacu bwo kwiyumvira cyangwa kubibaza mu buryo busanzwe. amahoro agumana n'abafise ukwizera, ariko hari ibintu bitegerezwa kujana inzira yayo isanzwe, kandi n'ibivugwa birakorwa gusa bikabiheze ngaho. umuntu yiyumviye yuko ategerezwa kugenda mu mangazine kugira ngo agure icupa ry'imiti kugira ngo yumve ko akomeye, nawe ategerezwa kuja kubisigurira uwo ari we wese kiretse ku Mana gusa. iba ari ingingo yiwe bwite. mbega muratahura ibyo nshaka kuvuga? mbega tuzohereza hehe niba dutanguye kwiyumvira cyangwa tugatangura gukora muri ubwo buryo? umuntu wese yizera ntategerezwa gusa kurondera ugukira k'umubiri n'ukugingo gusa. rimwe rimwe tuba dukeneye no gukira mu buryo bwacu bwo kwiyumvira, kugira ngo dushobore kuba twiyumvira mu buryo bukwiriye, dutondeke ibintu byose mu buryo bukwiriye, ntiducike imitwaro kuri twebwe ubwacu canke ku bandi no ku bandi. ukwizera kwiyumvira neza, gukora uko bikwiriye. kandi twamaze no kubivuga, tumaze kubisubiramwo. indwara izo Bibiliya ivuga ziratomoye. umuntu twese turashobora kubisoma. meje kubyugura hano muri Mateyo 15. hariho ibimuga, hariho abahumye, hariho abamugaye, hariho umubabaro. ego umubabaro wo ku mubiri ugaragara. Mateyo 15 umurongo wa 3 turashobora gusoma hano hose. igihe abantu bazanwa kuri Yesu, ntihaba ari gusa kubera yuko bariye ikintu runaka hanyuma kikabateza ikibazo mu mushishito cyangwa ko baba bagwaye mu nda. oya, ntibyaba ari ibyo. ari abantu bagwaye, bahumye, bamugaye, batumva, batavuga, bamugaye, banyunyutse, abantu baba barakubititse mu mibiri yabo, abantu atabyizigiro na bimwe baba bagisigaranye. on les amenait babazanira Yesu, et il les aidait tous. hanyuma akabafasha bose. Et par cela s'accomplissait hamwe n'ibyo hagasohoza ibyanditswe ngo yikoreye indwara zabo, yikoreye imibabaro yabo, biciye mu mishishagu yiwe niho dukirira. hanyuma rero umuntu ashatse kuvuga yuko ngo kugira ngo misi yose ntiduhebegwe
ntitugire ibintu byo kwicuza tuvuga ngo umwansi yatunesheje, ngo twatakaje ukwizera kwacu, ngo twihakanye ukwizera kwacu, ngo twabaje umwami. Ibyo bintu byose ntibyihuta nk'uko umuntu agwaye ibicurane si kubera yuko yababaje Imana. Ico ni ikintu cadushikiye kandi cyashitse tudakeneye kuvuga ijambo na rimwe. Rimwe ndiyumvira yuko duha ibintu bito bito tukabikomeza ku buryo bw'uko bituma dutakaza igihagararo cyacu. Ibicurane twabivuze birashobora kumara indwi ata muganga agiyemo, iminsi 8 hamwe n'umuganga, hanyuma bikarengana. None byagoye nde? Nta n'umwe. Ibyo bintu biraza hama bikagenda. Turashimira umwami wacu. Abantu bamwe bafise umutima nama mubi. Iyo umuganga abandikiye by'indwara, ego dukiye turahagarara ku ndwara yose, nanje nubibazwa ivyo, ariko ntibikwiriye ibintu nk'ibyo. Kubera iki? Dushaka kubyirenza ni byiza, ariko tube abantu bakomeye neza, badatuma batwengwa cyangwa bacokogwa imbere y'abandi, batishira, badashirana bamwe mu bandi mu bintu bigoye. Ariko umwe wese ajane inzira yiwe hamwe n'Imana. Ndabisubiramo, abantu bashobora kwirenza ibyo bintu, bashobora gushimira Imana iminsi yose, ariko abantu hano na hariya barongorerwa mu kwizera kwabo ku nzira kumbure badatahura nabo ubwabo. Hanyuma rero aho nta byo kwicuza, ntituvuga ngo ubu rero ngo twihakanye kwizera kwacu. Ibyo ntibigenda uko byose nk'uko, ariko umwansi araza, aho rero tukamenagurika imbere muri twebwe, tukaheba, tugatangura kuniha, tugatangura kwidoga kandi bitari bikwiriye. Tugendere mu kwizera inzira yacu uko yoba imeze kose. Aho rero umwami ubuntu bwiwe azobana natwe kandi azoduhezagira. Agace katoranijwe kazoshikira intumbero. Abahamagawe bahezagiwe n'Imana bazokumva ijambo ryayo, bazokubaha kandi bazizera amasezerano yayo, kandi bazoshikamikwa mu kwizera, bagende baje imbere. Ego nibyo nabyo byavuzwe hano muri kino gitondo. Ntacyo bitwaye ibintu dushobora kwiyumvamwo muri kano kanya, ibyo nta kintu kimwe bihindura ku masezerano ayo Imana yaduhaye. Amen. Rimwe umuntu agize isanganya rito, haba mu modoka canke ahandi, hanyuma ubwo nyine umwansi akaza akavuga ati urabona ubu rero sibyo ukwizera kwawe kurihe? Mbega bene data n'abashiki bawe bazovuga gute? N'uburyo bubi bwo kwiyumvira. Umuntu yizera ntanabivuga, anezerwa ko ubuzima bwe bwarokotse, hanyuma ko n'ibintu byononekaye by'ibyuma bishobora gukosorwa, hanyuma tukagenda tuja imbere hamwe n'Imana yacu. Mbega ibyo bintu byose bitagira ikimazi bimeze gute mu bwami bw'Imana? Mbega mushaka kuba amasazi mukamira inzovu? Reka tuje imbere mu kwizera, dushimire Imana muri byose, muri byose ducamo. Nta nk'ikani Dawidi niwe yaronse ahantu runaka ikofe yarakubiswe muri icyo gihe, nta nk'ikani Hazaburi yari afise. Mbega byari byagenze gute neza? yari afite ububasha bwose bwo kuduza ikiganza cyangwa agasaba ubundi ngo yishure, ariko yavuze gusa ati mureka bikore. Ni umwami yabimutegetse. Byari birengaho. ntiyagumye ngaho yiciye iminsi yose yibaza kubera ko imbega ibi byanshikiriye ubu rero mbega nakoze iki kindi kubera ko imbega Imana, kubera ko Imana mu ijuru kubera ko imbere ngirira imbabazi.
Tout ça me cause beaucoup de ibi soucis. byose bituma mpangayika, bituma uhangayika. Notre Dieu Sinzi est impamvu notre Dieu Imana s'occupe yacu, de toutes ces petites choses. niba Imana yacu yitwarika utuntu duto duto utwo rimwe mu tuba Déjà dufise, grave que nous biba nous en bikomeye occupions. iyo dushatse kubyitwararika. Je ne sais Nimba pas itegereza ce kubikora, qu'il pourrait faire ensuite. sinzi Il ibyo a yokora suffisamment de ibindi. grandes choses à Hariho ibintu faire. bihambaye bikomeye byo Nous gukora, devrions enfin kandi comprendre twategerezwa uburenganzira gutahura cela yuko nous a été dit. nk'uko twabibwiwe Nous devons dutegerezwa remercier gushimira Dieu Imana en mu tout bintu temps. byose Car ducamwo, tout ce kuko qui arrive ibintu est byose pour bishika notre ni ku bw'ineza yacu. Si nous ne voyons Nimba pas les choses tutabona du point de ibintu mu vue buryo bwa biblique, Bibiliya, nous serons toujours tuzokwama en minsi conflit yose turi mu ntambara, avec nous-mêmes, twigwanya avec ubwacu, Dieu, tugwana n'Imana, tugwana n'abandi. on cherche à tout corriger. Tukarondera ibintu byose Pourquoi ceci est kubikosora, ainsi, kubera ko ibi pourquoi bimeze ceci nk'uku, est kubera ko ainsi. ibiriya bimeze kuriya, Et les choses passent, hanyuma ibintu bikarengana, tugasaza, nous nous morfondons, et nous Tuga- n'avons rien tugahinduka, changé à toute la chose. tukigira ibindi shusho, ariko atakintu na kimwe twahinduye mu kintu uko cyari kimeze. Lui, il est agréable, Uwizera ni wahimbaye, il est bon, oui, par la bonté de Dieu. ni mwiza kubw'ubwiza ubwira neza kw'Imana, kandi yegera Je imbere ne pense pas mu kwizera. qu'Abraham est attrissé, Sinibaza ko Aburahamu attirer l'attention de yoba quelqu'un, yarakwegereye umuntu ngo kuraba qu'il se soit plaint que Dieu ko n'agissait pas. yidoga yuko ngo Imana itariko irakora yihuse, cyangwa ko ibintu bitariko bigenda nk'uko yabyifuza. Dusoma kuri Aburahamu ngo yizera Imana, Et qu'il ne tomba pas dans l'incrédulité. ntiyagwa mu kutizera. Et ceux qui tombent Ab- eux-mêmes abagwa peuvent très vite ubwabo faire tomber d'autres. bashobora kugwisha abandi mu buryo bwihuse, turabizi neza. Quelqu'un trébuche, Iyo umuntu anyereye tombe et s'accroche akagwa sur les autres, akifatarisha il peut faire tomber les akifatisha autres. abandi, ashobora kubatembagaza nabo. Oya, uwizera aje imbere, uwizera Rends gloire à Dieu. aha icubahiro Imana. L'encre de la foi est Ikiziritse solide ukwizera dans la kirakomeye promesse mu masezerano qui vient ava du sanctuaire ahera Dieu. ku Mana, Et c'est là que nous kandi aho ni ukwizera kwacu gushingiye, pas dans les sentiments, atari mu byo twiyumvamwo, dans ce que nous atari mu pouvons ressentir byiyumviro sur le moment, canke ibyo tuba twiyumvamwo muri uwo mwanya, pas dans le fait que nos pieds atari mu kuba soient en bon état ou ibirenge fatigués, byacu biba bimeze neza que canke nous tuba turushe, que nous ayons du travail twaba ou non, dufise akazi canke tutagafise, que nous ayons de l'argent ou non. twogira amafaranga canke tutayafise, Notre ukwizera foi ne peut pas kwacu dépendre de ces ntigushobora kuba choses. kuvana La foi n'ibyo est une bintu. chose Ukwizera spirituelle. ni ikintu Elle appartient au c'imwemu, domaine kandi surnaturel kiba et mu nous a gace été k'indengakamere, donné par kandi Dieu twashizweho, twabihawe n'Imana C'est avec nk'impano cette foi mu mitima que yacu. nous Namwe niko touchons kwizera et que nibwo nous gutuma turyama La foi est un tukabyuka. don de Dieu et sans la foi, il est Ukwizera ni impano impossible y'Imana, de plaire kandi à Dieu. atakwizera C'est pourquoi ntibishobora guhimbara nous Imana. suivre ce Nico chemin de gituma foi, turashaka kujana inzira yo rien kwizera, surévalué, atakire kimwe mais turiko turagenzura turengeje diriger urugero, notre ariko ibintu attention vers ukuraba Dieu, kwacu vers sa kose parole. guhange Imana n'ijambo ryayo bija ku masezerano yayo, que nous ne tombions pas nous-mêmes. ntidusubire kugwa ubwacu, Nous ne devinons pas de kandi pièges ntiduracike d'achoppement ibuye pour les autres, ritsitaza ku mais bandi, que ariko nous tushobore honorons kubaha Dieu par la Imana foi mu kwizera, et hanyuma avançons turi hamwe ensemble tuje jusqu'à imbere ce que gushitsa nous ayons aho expérimenté tuzogira et reçu toutes les choses umwimenyerezo que Dieu w'ibintu nous a byose promises ivyo Imana dans sa yadusezeranije parole. mu ijambo Amen. ryayo. Amen. Abraham aurait Aburahamu certainement nta eu le nkeka droit, yari kugira uburenganzira après toutes ces années nyuma de y'iyo vie, myaka Seigneur, yose qu'en akavuga ati est-il de la mwami, promesse? none ryasezerano bimeze gute? Mais, Ariko comme nous l'avons entendu, nk'uko twabyumvise, Dieu ne pouvant pas jurer par Imana un autre, itashobora jura kugira uwundi par irahira, lui-même. yarirahiye ubwayo. Selon Abalewi 6:13 Il jura par lui-même, yarirahiye il fait ubwayo comprendre kugira ngo à Abraham, itahuze Aburahamu j'ai parlé, ngo ce que naravuze, j'ai dit kandi ibyo est navuze irrévocable. ntibihinduka. Oui, tu peux Ego, compter dessus. urashobora kubyizigira. C'est vrai. Nibyo, Dieu n'avait pas précisé le moment. Imana ntiyigeze itomora igihe icyo ari cyo, tugeza La kubitahura parole de Dieu ko ijambo ry'Imana est absolue ni ntakuka, et que les choses kandi ko que Dieu a ibintu promises ibyo sont yasezeranije irrévocables. ntibihinduka, Mais nous ne pouvons pas fixer le ariko ntidushobora gushinga Et igihe, il ne nous l'a pas dit. non kandi plus. ntiyanabitubwiye, Car kuko ce ne serait plus de la foi. ntikuba kukira ukwizera. Dieu
fait toutes choses bien. imana ikora ibintu byose neza kandi mu buryo bugororotse iyaba Nous gusa attachons à lui. twakwifatanije nawe n'umutima wacu wose iyaba gusa twamugiriye icyizere cyuzuye iyaba twagumije amasezerano yiwe mu mitima yacu Et si kandi yaba nous le remercions twamushimiye en tout temps igihe cyose de nous les avoir donnés. ko yabiduhaye Il peut en effet arriver rero birashobora gushika que nous ne le remercions pas pour les ko promesses. tutayishimira kubera amasezerano ariko tukaba turiko turahungabana parce qu'il ne les accomplit pas. kuko kubera alors, itayasohoza il ne peut pas les hanyuma accomplir. rero ntishobora kuyasohoza Ah, à ce moment kubera muri uwo mwanya Et dans un tel état, mu mero nk'iyo nous ne sommes pas en ntituba mesure de turi les mu recevoir. buryo bwo kuba twoyakira Comprenons-nous, mbega turatahura icyo ibyo bisigura les promesses de Dieu amasezerano ne y'imana sont pas là ntari pour ngaho être kugira ngo discutées, tuyaharire ko pour dire kugira ngo tuvuge oui, ngo pourquoi ego ne kubera sont-elles iki pas encore mbega réalisées, atarasohoza pourquoi cyangwa ceci kubera iki n'est ibi pas kubera iki encore ibi comme ça, nabyo pas bitaramera autrement. nk'uku nabyo bitaramera Les ukundi promesses de Dieu demeurent. amasezerano y'imana Le ahuraho ciel et la terre ijuru n'isi brûlés. birashobora gusha Les collines et les montagnes imisozi disparaissent, n'uturambi mais celui bishobora qui kuvaho croit. ariko uwizera trouvera. azobona En tant que des hommes, nk'abantu nous avons rapidement tendance, y mu buryo compris bwihuse ce soir, nous avons tuhengamira na rapidement mutapfa mwarimwo tendance duhengamira à poser des mu kuba questions. twokwibaza Comment cela ibibazo arrivera-t-il? mbega ibi Comment bizoshika cela ryari se passera-t-il? mbega bizogenda gute ibi Qu'est-ce que ce sera? mbega bizoba bimeze gute Cela n'est pas dans ma tête. ariko ibyo ni Cela biri mu n'est mutwe pas wanje dans mon cœur. ibyo ni biri mu mutima wanje Si je fais Ari- parfois iyo une rimwe rimwe déclaration mvuze ijambo qui ne vient pas du qui ne vient pas du cœur, ritavuye ku mutima elle vient peut-être d'une réflexion kumbure biba intellectuelle. rivuye mu byiyumviro Surtout by'ubwenge si bwa elle muntu n'est pas na faite cyane cyane pour la iyo gloire de Dieu, iryo et cyumviro si kitavugiwe elle ne sert ku pas bw'icoro à édifier c'imana la foi des kandi croyants. nimba bidavuze Quand ngo je laisse ukwizera parler kw'abizera mon cœur, kubakwe oh, il y a une musique céleste, iyo il y ndetse a un son umutima wanje glorieux à ukavuga entendre. Les hariho promesses de Dieu umuziki sont w'ijuru oui et hariho amen. ijwi ry'igitangaza ryo Jésus kumva Christ notre Seigneur. kuko amasezerano Quand je laisse y'imana parler ni yego mon na cœur, amina muri yesu kirisito umwami wacu beaucoup iyo de ndetse choses umutima wanje que ukavuga Dieu ne peut ndabona ibintu pas byinshi encore ibyo percevoir. amaso Amen. yanjye asanzwe adashobora Puissions-nous kubona dushobore alors parvenir mu by'ukuri gushika avoir aho une tugira foi ukwizera sincère. kuva ku mutima Et avant de parler, imbere ko avant que tuvuga nous parlions, imbere ko tuvuga nous puissions rester dushobore kuguma calmes un dutekanye instant pour akanya gato vérifier kugira ngo tugenzure si nous parlons nimba à ce tuvuze moment muri ako kanya cœur bivuye ku mutima ou de la foi, canke mu kwizera ou alors si nous canke voulons naho dire nimba dushaka quelque kuvuga chose ikintu avec notre mu buryo compréhension dutahura après ibintu une- byacu inyuma y'uko twiyumviriye nous sommes nous pas tous déjà surpris mbega à faire ces twese deux choses. ntitwisanze Aussi, je le dukora seul ibyo bintu canke avoir ndi jenyine déjà ndi jenyine commis ce nshobora genre kuba d'erreur. nkora amakosa nk'ayo Ça vous est-ce que ça vous est déjà arrivé? mbega namwe bimaze kubashikira mwese Puis-je vous demander de lever la main? mbega ndabasaba mutari Qui a iganza déjà vécu cela? ninde yamaze kubamo Oui, ibyo tous. ego mwese Oui, mwese c'est bien cela. ni byiza ni Mais byiza maintenant, nous ariko devons ubu rero faire la dutegerezwa distinction kugira entre itandukaniro ce qui nous a hagati apporté la y'ibintu bénédiction byatuzaniye et ce qui umugisha nous a hamwe qui ne nous a pas n'ibintu apporté la bénédiction. bitatuzaniye umugisha Chaque fois que nous buri gihe avons voulu iyo par notre twashatse compréhension biciye mu et notre gutahura kwacu réflexion no mu donner byumviro du sens byacu aux choses, ngo dutange ibintu ngo tubitomore uko nous avons bimeze été nous-mêmes abattus, natwe ubwacu nous avons twarakubititse kandi pris, troublé la ego foi des autres. twanahungabanije Mais chaque ukwizera fois kw'abandi ariko que buri nous gihe avons laissé iyo turetse parler l'esprit de mwe mu Dieu w'imana dans notre akavuga mu cœur, mitima yacu il en a été autrement. byagenze ukundi Et les autres abandi ont été fortifiés barakomejwe dans leur foi. mu kwizera kwabo Si nous n'avons rien appris nimba atakintu na d'autre kimwe ce matin, twize ku bandi muri kino gitondo alors que Dieu nous accorde imana itugirire ubuntu à partir de maintenant guhera ubu la distinction gutandukanya avant de parler imbere yo kuvuga puissions savoir dushobore kumenya qui s'exprime à travers nous. ninde ariko atuvugiramo Si c'est l'esprit de nimba ari Dieu mwe mu w'imana qui parle ariko dans votre avugira cœur, mu mitima yacu fondé sur les promesses de bishingiye Dieu, ku masezerano ou alors, y'imana si nous canke sommes naho sur le point nimba de laisser tugeze parler aho notre turetse ngo conscience. gutahura kwacu dufise kuvuge nous devrions dutegereza nous poser twategerezwa cette question kwibaza à ikibazo chaque fois. buri gihe Car ce qui vient de la compréhension kuko ibiva mu gutahura kwacu pourra jamais porter de fruits spirituels. ntibizigera bizana ibyamwa bya mwemu ahubwo
Oui, cela sera dirigé vers la compréhension bizoba bijana et causera mu du gu- tort. mu Mais kundi si, gutahura comme Abraham, hanyuma bigirire nabi rendons témoignage abantu ariko dans la nimba foi aburahamu et yashinga intahe mu regardons à kwizera l'invisible hanyuma akaraba comme si itaboneka nous le voyons déjà. nkaho tumaze kuba tuyibona Oui, nous l'avons déjà entendu twaramaze kubyumva par Frère Branham. biciye kuri mwene data Branham Il dit, aravuga ngo je peux voir ndashobora Abraham, kubona aburahamu et dit, Sarah, viens, akabwira ati préparons sara les langes, ngo tegura allons chercher tout ce qu'il faut, uduhuzu préparons tw'umwana tout. urondere Car Dieu ibintu byose a bitegure dit kuko que imana nous yavuze ngo aurons un tuzoronka Sarah umuhungu aussi aurait pu dire, sara wera gushaka kuvuga cela ati fait aburahamu déjà plusieurs aheze années, imyaka nous avons myinshi tout préparé, twateguye c'est pour ibintu l'enfant byose comme by'umwana Dieu a dit nk'uko que Dieu wavuze avait promis. yuko imana yasezeranije Qu'est-ce qui se passe bigenze gute chez les sœurs, kuri bashiki bacu chez les femmes? ku bagore Nous ne pouvons pas critiquer le sexe ntidushobora faible, mais kunegura ce qui est dit peut parfois igitsina être suffisant. abo Et on b'abanyantege nke combien ariko de temps cela va-t-il encore durer? ibivugwa On peut entendre Abraham biba dire, bihagije combien de temps? Je ne turashobora sais kumva pas. Mais wari je gushobora sais kuvuga une ngo chose. mbega bizomara igihe kingana gute bimeze uko Celui ndashobora qui kumva m'a parlé, aburahamu sa parole est avuga vraie ngo et certaine. Maintenant, ndazi yuko wambwiye ijambo ryiwe ni ry'ukuri kandi ntirikekeranywa sera comme n'ubu dit. gushika Amen. mu bidashira bizogenda nk'uko Et yavuze nous voilà amen arrivés ngaho rero au début turashitse du Nouveau Testament. Qu'il me soit fait selon ta ku izina parole. rishasha ngo binkoreke nk'uko ijambo ryawe riri urahiriwe wowe wize amasezerano kuko biri muri Luka 1:8-45 Ce n'est que là où naho gusa les promesses de Dieu sont crues. iyo amasezerano yacu Quand leur yizewe accomplissement, tukarindira que l'Esprit de Dieu ugusoza kwayo niwo gusa mwemu w'imana azogira accomplira la parole. ijambo mu gihe gikwiye ijambo rizima akarisohoza ku bw'ubuntu amen agace katoranije k'abisirayeli l'a obtenu en ce temps. karabironse muri ico La gihe partie élue des nations agace l'obtiendra katoranijwe par la grâce de Dieu. ko mu banyamahanga kazobironka ku bw'ubuntu natwe muri ico gihe J'espère que ndizigira personne yuko ne se dira nta muntu azokwibwira ati ils se permettent beaucoup de choses. yahaye uburenganzira ku Personne ne bintu se byinshi permet quoi que ce nta soit. muntu n'umwe yiha uburenganzira ubwo ari bwo bwose Nous hano sommes simplement reconnaissants turashimira gusa de nous imana avoir parlé par sa parole et par son esprit no comme ku bw'ijambo il a ryayo parlé no ku bw'ubuntu autrefois bwayo à Abraham kuko yavugije et kera à ses aburahamu serviteurs et abwira prophètes et avec son hamwe peuple n'ubwoko au travers bwayo de abasabyi tous les- bayo mu bihe byose byabayeho Seul celui à qui Dieu a parlé n'uyo gusa peut croire. imana yavugishije Seul niwe celui à qui ashobora Dieu a donné kuvuga les promesses n'uyo gusa imana peut croire. yahaye amasezerano niwe On ashobora ne peut pas kwizera simplement croire. Ce n'est pas possible. Oui, on peut croire, mais on croit quoi? ntidushobora kwizera Celui qui ntibishoboka veut croire, comme dit l'Écriture, turashobora kwizera doit ariko d'abord twizera iki recevoir uwizera les promesses de la parole ushaka kwizera de Dieu nk'uko ibyanditswe bivuga dans un ubwa cœur mbere ategerezwa pur guhabwa et amasezerano y'ijambo et Dieu ry'imana mu mutima utunganye kandi mwiza fera le reste. hanyuma imana igakora ibisigaye En nous, muri twebwe par grâce. ku bw'ubuntu Amen. amen Levons-nous. turahaguruka dusenge Seigneur, de tout cœur, nous te remercions. mwami n'umutima wacu wose turagushimira ku bwizigirwa bwawe Oh, tu as gardé et préservé tout ton peuple. ko waziganije ukarinda ubwoko bwawe igihe cyose guhera ku ntango Nous te remercions pour ta grâce turagushimira ku bw'ubuntu bwawe ku bw'urukundo rwawe kuri byose et nous te prions. kandi Dieu turagusabye fidèle, ngo mwami fais de wizigirwa nous des hommes qui marchent utugire dans tes voies, abantu bagendera mu nzira yawe abantu bakwizera qui te font kandi confiance, bakugirira icyizere qui laissent bareka et gardent ta parole dans leur cœur. ijambo ryawe bakareka Laisse ton esprit parler en eux. bakarireka Il exprime mu par mitima leur yabo mwemu wawe akavugira muri bo bakabivugisha akanwa kabo mana yizigirwa udufate twese kugira ngo dushobore kubakana bamwe ku bandi mu rukundo rwawe mwami turagushimira ku bwoko bwawe bwatoranijwe kubwo umukuku watoranijwe umukuku wacunguwe n'amaraso yawe kubo bose wageneye muri kino gihe kumva no kwizera ijambo ryawe n'amasezerano yawe umugisha wawe